Umukuru n'amashinga amateka Pascal Nyabenda mu karukari mukuru wa kabiri yari yagendeye komine ya Rugazi aho yahuye n'abasorokera abandi mu buzi butandukanye ukorera muri iyo komine. Aho mu Rugazi akaba yakiriwe na buramatari w'intara ya Bubanza ari kumwe na mustanteri arongoye komine ya Rugazi. Bose hamwe bakaba bamumenyesheje yuko ikomine ya Rugazi itekanye ndetse n'intara yose ya Bubanza imigambi ibanye neza cane n'abenegihugu bari ku kivi. Mwijambo umukuru n'amashinga amateka yashikirije Pascal Nyabenda yibukije bari ngaho ko yaje ngo bahana impanuro kunyifato nziza bogira mu gihe c'amatora. Yabibukije ko mu budasa bwabo bw'imigambwe ngo bokoma bamiza ku mutima iterambere rya komine yabo. Haruhande y'ibidutandukanya mu migambwe kandi bitategezwa no kudutandukanya nuko ubuzima bwa komine twese dutegeza kuraba kumwe mu budasa bwacu. Akarorero kari kure ni isare mubona twicayemo yakuba mustanteri mu kwinjira muri no sare muhora mubaza ngo uri mu mugambo uwe ntawo muhora mubaza. Ni ukuvuga rero iyo habonetse ikintu nk'iki cy'iterambere muri komine tubamwo tuvukamwo turanguriramo imirimo kigirira ineza twebwe twese. Naco gituma iyo turiko turavuga bya bikorwa rusange naho iyi tubatswe mu bikorwa rusange hari izindi nyubako zubakwa mu bikorwa rusange. Nico gituma rero ndiko ndavuga nti muri iki gihe cy'amatora ntibidusamaze ngo biducemwe imigwi. Nibyo turiko turarondera amajwi, turiko turarondera kuba indongozi z'imbere guserukira abandi, ariko twamane ku muzirikanyi komine yacu, tugumye ku muzirikanyi ko komine ari yacu twese. Icyo tucyumve mbega n'iki cyotuma turyana. Kuno munsi ni Yohani y'ababana na Nikodemu inyuma y'itarike 20 z'ukwa gatanu bamaze gutangaza bivuye mu matora. None Nikodemu azoca yimuka, Yohani azoca yimuka, ntazoguma bahahandi. None icyo tuma turyana n'igiki? Nta na kimwe. Kurondera amajwi ni muyarondere, mugabo tuyarondere nk'abavukanyi. Nituje kurondera amajwi dushihana turabana ribi turabana yingwe hakumumengo ntituzobana yatubana kurujya mutumba muri kajya gacimbiri tuzoguma tubana. Nta kamaro rero ko kujyana. Ico ni ise cohesion mu rurimi rw'ifaransa, twese tugume dushize hamwe. Amatora rero tuyitegure neza, tuyitegure mu fasoni, tuyitegure nk'abavukanyi, tuyiteguriye koko nk'abantu dusangiye komine, kandi abantu tuzi ko inyuma y'amatora tuzobandanya tubana. Pascal Nyabenda yibukije abanyarugazi ko mu byoba vyiza ikomine yose igize ico yirata kuko ngo ikomine zose zo mu ntara ya Bubanza zidasangiye ubutunzi kama, kandi ngo botangura kwitegurira guhingura umwimbu uzova muri ya mashirahamwe Sangwe. Kuri ya makoperative Sangwe ajya amakoperative rero tuyabungabunga dufatiye kuri ajya amakoperative buryo umwimbu wategereza kuzogwira cyane. None ko umwimbu ugiye kugwira twariteguye kubika. Nimba twararimye amatomati menshi twarateguye ingene ayo matomati dushobora kuyabika. Nimba twararimye ibigori byinshi tukimbura ntibizohava bibungwa cyangwa ugasanga bibaye ngombwa ko tubishora hataragera baduha amafaranga y'intica ntikize, kandi bategerezwa kuduha amafaranga ari uko umwimbu tuwushoreye igihe cyawo tubona neza ko dushobora kuronka amafaranga. Ibyo rero bituma duca tugumba abandi bari mu makoperative Sangwe, kandi barasabye yuko incabwenge abo barimo bari kuri uyo mutumba, abaganga bari kuri uyo mutumba, abagoronome bari kuri uwo mutumba, abaveterineri bari kuri uwo mutumba mufasha kugira ngo tugume twungura ubwenge, turondere twatumashini two guhingura ibyo twimbuye kugira ngo bibikike neza. Ni ukuvuga rero ko atari kwicaraho gusa, abantu tugume novuga nti tugume duteka umutwe, tugume twiyumvira ingene twotera tujye. Abo bantu bari mu Masangwe, abo bantu bashize dushira hamwe, abo bantu bariko bararima bariko barorora, hashobore kuboneka bimwe twita mu Gifaransa petite unité de transformation.
uduhinguriro duto duto two gutuma ujya mwimbu tuzoba turiko turimbura utadupfa kubusa. Mu bibazo bitari bike byabajijwe ubusanzwe arongoye zone ya Ruce yifuze kumenya ryari ishirahamwe Tujane Microfinance rizokugurura igisata caryo muri zone ya Ruce. Pascal Nyabenda akaba yamwishuye ko umugambi wo kugurura igisata ca Tujane Microfinance mu Ruce utahagaze. Umukuru w'inamashinga amateka akaba yasozereye iyo nama asaba ko umumvikano wibonekeza hagati y'imigambwe ngo ubandanya ku munsi w'amatora ngo n'inyuma y'amatora.